Abenegihugu bo muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana bahamagarirwa kubandanya bashigikira ibikorwa vy'iterambere rusangi. Ivyo nivyashikirijwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Fabrice Nkurunziza kw'igenekerezo rya 29 ndamukiza uno mwaka, aho yifatikanije n'abenegihugu bo ku mutumba Kazeba zone na komine Gitanga mu ntara ya Rutana mu bikorwa vyo guca imikobeko. Yabahanuye kandi kurwanya uguharika. Nkuko bisanzwe rero ibi bikorwa rusangi biri mu ntumbero leta y'u Burundi yihaye kugira ngo dukingire ibidukikije mu guca imikobeko ku mitumba, kugira ngo dukingire isi yacu ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere. Rero bene gihugu bo mu Rutana dufashanije kandi twese n'abajeje intwaro ndetse ya nyabune yose turahamagarirwa gukora ibikorwa by'iterambere. Si ibi byo guca imikobeko gusa, hariho no kubaka inyubakwa rusangi zidufasha kugira ngo igihugu cacu kironke aho dukorera heza. Aha rero turabahamagarira gushiramo inguvu, mushigikire abo mwitoreye kugira babaje imbere, duhereye kuri Nyakubahwa Buramatari na ba Musitanteri ndetse n'abajeje intwaro uhereye ku mutumba gushika hejuru. Aha rero uyu n'umugambi twese dukwiye gushigikira, kuko nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu yihaye intumbero yuko imisi yose ku minsi ya gatandatu dutegerezwa gukora ibikorwa rusange, haba gusibura amabarabara, haba kubaka inyubakwa, haba gukingira ibidukikije. Aha rero tubahamagarira gushiramo inguvu twese atanumwe avuyemwo, imigambwe yose tugafashanya n'abajeje umutekano. Murabona yuko abajeje umutekano bari ngaha, tugafashanya n'abene gihugu bose. Ariko kandi nagomba ngire ko ngira ico mvuze nko gutanga impanuro. Nibaze ko ngaha mu Gitanga ngira atabintu vyo guharika biri hari, narinzi ko ngaha mu Gitanga atabihari, narinzi yuko bigwiriye hiyo aho bari imiceri cyane. None nagomba mpamagarire abene gihugu nukuri mwirinde guharika. Murabona ko n'isi itera yaga. Cha wiyumvira rero, urafise umuryango, ufise abana 3, 4, 5 canke barenga, uciye ugenda ukwezi uwundi wongeye ko abandi ntufise itongo ubashiramo. None murakenyeye tuze turabyara abana baja mwibarabara. Nagomba nukuri kandi abajeje intwaro ndazi ko ngaha bama babahanuye twikubita gashi. Abapfasoni, abamama muri ngaha, ega ni mukerebuke nana muze murabihagarika ivyo bintu. Hari hakarorero keza nabonye muri komine ya Gihara, hari waragiye guharika kandi baciye bamufata bamusubiza muhiri wabo. Reka rero tubahamagarire namwe mukerebuke, iyo ngendo igayitse tuyihagarike kandi tutanga akorero keza no mu bana turiko turabyara, kugira ngo ejo ntituze tubone abana baburaho bashinga akazu kabo bari mwibarabara. Ni bamwe ucusanga bariko baja mu kwiba no gusambura inzu z'abandi. Nukuri ico turagisabye dushimitse, kandi turasabye abajeje intwaro bashiremo ingufu bahimirize bihagarara. Muri ivyo bikorwa Nyakubahwa Fabrice Nkurunziza akaba yari kumwe n'umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Rutana. Inyuma y'ivyo bikorwa yaragendeye imirima yiwe ya kijambere y'ibiharage n'ibitoke hamwe n'ibigega vy'ibigori ku mutumba Bugiga zone Butare muri komine Bukemba.